ku mashirahamwe yagiye arugara. Reka duhere kwishirahamwe ryitwa Kotebu. Murabizi yuko Kotebu ryashirahamwe rya leta ryo ryarugaye, iryitwa Verundi ryarugaye, iryitwa Kadebu yari banki ya leta iyo yarugaye. Igice cya kabiri n'amashirahamwe yitwa ko ariho, muga mu by'ukuri ubona neza ko atariho n'ahariho. Ubwa mbere ni nk'ishirahamwe yitwa Onatel, mwese murarizi muraribona. Ishirahamwe ryitwa Kojereko, OTB, Onatur, Otrako n'izindi. Aya mashirahamwe yose muri raporo yasohotse mu mwaka wa 2021 isohowe na service de dette muri ministère des finances, yerekana ko amashirahamwe ya leta yitwa ko aheranye afise ico bita endettement y'imiliyaridi 1,500. Murumva amafaranga ari amafaranga menshi cyane, aragoye no kumva no gusigura. Muravye ibibazo bijanye n'amatara, mukaraba ibibazo bijanye n'amazi, mwenyine muca muvyigira mukora kwitana, mukaraba ibibazo bijanye n'ibitoro, murabona neza yuko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ivyo gutunganya ibintu vy'igihugu. Ikintu rero kibabaje mu byo byose, leta y'u Burundi naho ibintu bimeze gutyo ntiyigize ikuramwo icigwa na kimwe mw'ibi bintu, kuko nuno munsi aho kuraba kugira ivyigwa vy'amasosiyete vy'amashirahamwe ya leta gituma guma yugara, ahubwo ishiza gushinga yandi. Mugabo ndagenda bakwiye ko ibintu byahara bafisemo inyungu ko bitungisha hawe kabane. Leta mu bisanzwe icikora iba hejuru y'ibintu byose, igashira ico bokwita organe de surveillance, hanyuma bagakomeza ico bita le secteur privé. Kwisi yose nzima amasosiyete arabaho, mugabo leta rohore yayo naho abari sosiyete yashinzwe na leta ntiza kugiramo uruhara rwo abariza kugera ku munota ibintu byayo. Twasabye inzego z'igihugu yuko bogerageza uburyo bwose bushoboka bagatunganya neza ibijanye nico kwise mu gifaransa gestion administrative et financière, no kuvuga gutunganya neza ibijanye n'intwaro mu mashirahamwe hamwe n'ivyo butunzi. Igira kabiri twasabye nuko ho bivyigwa vyerekana neza mu vy'ukuri ukungene aya mashirahamwe ariko arabaho. Ikigira gatatu nuko abatwara aya mashirahamwe yitwa ko ariho bokuramwe ibintu byo gukoresha kamwana wa mama kampinga yanje, umuntu agahabwa akazi kubera ivyo ashoboye. Ikindi nuko imbere yuko hashingwa amashirahamwe hobanza kubivyigwa vy'intango byo kwerekana mu vy'ukuri ngene amashirahamwe yobaho n'akamaro kayo, hanyuma kandi leta niba ari igira uruhara rwa mbere mu bintu. Ikindi twasavye nuko mwaya mashirahamwe bakwiye kurondera abahinga baba Barundi cyangwa abanyamahanga, basaba ico no kwita resultat gusa. Umuntu ashobora kumuzana ari umuzungu cyangwa ari umushinwa cyangwa ari umwarabu, wewe mufana resultat gusa nta kindi. Mugabo kumuzana umuntu kubera yambaye impuzu y'umugambi gusa, critère déterminant, nibaza yuko ngaho hantu vy'ukuri muri leta barahihendera cyane. Arico kituma twaciye tubasaba yuko bokura mu bintu vya politique, mu bintu bijanye no gutunganya amashirahamwe, la dépolitisation totale des entreprises publiques.